Ndabaramukije ni Pierre Claver Niyunge ko muri kumwe ngaha kuri Argos TV. Uyu munsi mu kiganiro c'ijambo ry'Imana tubafitiye umutumire tugomba ko tuganiriza turabe ico yaje tuzaniye ico Imana yamushize ku mutima. Uwo mutumire araza kwidondora hama abandanye babwira ico umwami yamushize ku mutima, kandi ndizera ko tuza gufashwa ku bwinshi twese mubandanye mudukurikirana. Ndahaye ikaze umutumire. Haleluya, shalom shalom, ndabaramukije mwese mukurikira Argos TV. Umunezero udasanzwe kubona ndose ubuntu bwo kuganira namwe ijambo ry'Imana. Ku mazina nitwa Pasteur Fidel Ndizeye, nkaba nshimye Imana cyane kuri kano karyo keza ndose kugira ngo dushe gusangira namwe ijambo ry'Imana. Uyu munsi nifuje ko tuganira ijambo ry'Imana rivuga kubijyanye nuko turi abana b'Imana, abizera Kristo Yesu umwami n'umukiza, turi abana b'Imana, ariko kandi ko abana b'Imana hariho ingaruka zavyo, hariho ikintu gifatanye navyo kubijyanye n'ubuzima Imana twitezeko. Ntatevye ndagomba tutangure gusangirira ijambo cyangwa irihishurwa Imana ze ku mutima, tubanje kwishimikiza umurongo w'ijambo ry'Imana uri mu Baroma. Kete Paulo yandikiye Abaroma igice c'8 turahera ku murongo wa 16. Abaroma igice ca 8 guhera ku murongo wa 16 haravuga ko mwemu ubwiwe abwirikanya n'imwemu yacu ari cabona yuko turi abana b'Imana, ariko ko turi abana bayo turabaragwa b'Imana, turabaraganwa na Kristo, namba tubabazanywa nawe ngo tubone guhanwa ubwiza nawe. Haleluya. Ijambo ry'Imana rimpimbara cyane kandi rimpezagira. Nifuje ko tuganira ko muri uno mwanya ndagomba ngo turabe ibintu bibiri nyamukuru numvise twosangira bifatiye kuri iri jambo twize. Ikintu cya mbere kiravuga ngo turabana b'Imana, kandi uko kuba turabana b'Imana ngo ni intahe ishingwa na mwemu yera mu mitima yacu. Iyo umuntu amaze kukizwa akizera se umwami n'umukiza, birevuga ngo aguha ububasha, araduha ububasha bwo gukika abana b'Imana biciye mu kumwizera. Ni igitangaza kidasanzwe, ni ikintu cy'umugisha ukomeye cyane kubona wari umunyavyaha ariko umaze kumwizera ukamwatura ugacika umwana w'Imana. Ni igitangaza gikomeye cyane. Ivyo rero ngo ikintu kibidushingira intahe ni mwemu yera. Haleluya. Byashoboka yuko ugikizwa cyangwa ucakira Yesu atakintu kiba kigaragara ku mubiri kigutandukanya n'abandi, ariko ngo hari ikintu kiba mu mutima wawe kikakwemeza kuri umwana w'Imana. Ni igikorwa cya mwemu yera. Haleluya. Icyo rero n'umugisha udasanzwe, kandi umuntu yizera wese akwiye kuryamako. Amen. Kuko Satani hari gihe ateza umuntu gukekeranya. Kimwe mu bigwanishwa Satani afise no kuzanira urubanza abantu b'Imana, abantu bamaze gukizwa. Umukozi w'Imana Paulo turabona yandikira abanyefeso ababwira ngo ndasenga cyane kugira ngo Imana yugurura amaso y'imwemu y'imitima yanyu kugira ngo murabe ivyo mwizezwa no kuba muri Kristo Yesu. Ni kuvuga ngo ibifatanye nuko turi abana b'Imana, hari gihe Satani ashaka kubitunyaga, ariko ni ikintu dukwiye kumirako tukakiryamako, kuko n'ubutunzi budasanzwe kuba dushingirwa intahe ko turi abana b'Imana. Haleluya. Ariko rero ubwo n'urugezo novuga rwa mbere hariyo, ariko urundi rugezo Imana igomba kudutwarako. N'uru rugezo ngaha tubona mu murongo wa 17 uvuga ngo turabaragwa na Kristo, kandi ngo turashobora kuragwa ubwiza bwa Kristo, kuronka ubwiza bwa Kristo, kuragwa ubwiza bwa Kristo. Mbega ubwiza ni iki? Ubwiza ni kuvuga ngo ni dimension y'ubumana, ni kuvuga ngo ni ikintu n'ubushobozi bwo kuzuka kwiwe, n'ububasha bw'ubumana umutwara kugaragaza ibintu isi idashaka kugaragaza, inkomezi, ubwenge, amahoro, ubushobozi. Ni kuvuga ngo impact cyangwa impinduka umuco w'ubwami bw'Imana ugashaka kugaragara biciye muco Kristo ari. Haleluya. Imyaka yabaye ku isi murabizi, Kristo Yesu amazi yaramwumvira, umuyaga waramwumvira, ibiti byaramwumvira, ibintu byose byaramwumvira, urupfu rwaramwumvira, nta ngwara n'imwe yaresiste imbere yiwe, nta kintu kimwe cyahangara Kristo Yesu mu bwiza bwiwe. Haleluya. Bibiliya tubwira rero ngo nimba turi abana b'Imana birashoboka ko natwe tuba baraganwa nawe ubwiza bwiwe cyangwa ubushobozi bwo gushaka guhezagira isi. Haleluya. Nka kujya tubibona Bibiliya twereka Kristo yarabayeho. Amen. Mugabo ngo umuryango twinjiza muri ivyo bintu rero niwo muryango ukomeye cyane agomba ngo tuvuganeko, ngo ivyo bishoboka yuko turaganwa nawe bujya bwiza bwiwe nimba kuvyukuri tubabazanywa nawe. Haleluya. Iri jambo ryo kubabazanywa nawe rirakomeye cyane. Amen. Kuko biraryoshe kuvuga ko turabaraganwa nawe, ko turabana b'Imana, turabaraganwa na Kristo, ivyo afise ivyo dufise, uko ari niko turi, niko birivuga. Mugabo tugiye ahantu ho kubabazanywa nawe ngo bitubere umuryango wo kwinjira ku bwiza bwiwe, rimwe na rimwe hari gusanga umenga ntibiryohera kameremere yacu, ntibiryohera umubiri wacu. Haleluya. Umukozi w'Imana Paulo yandikira abikorosayi yarababwiye ngo jewe
nibaza ko ari abikosa igice cya mbere ku 74 aravuga ngo mu mubiri jewe ndi mu mubiri ngo ndashitsa cyangwa ndashikana ivyasigaye ku mibabaro ya Kristo. Ana aho abwira bigaratiye arabwira ngo ni igice cya 6 mu mirongo ya nyuma aravuga ngo ntagire umuntu ambabaza ukundi ngo kuko ku mubiri wanje mfise inkovu za Kristo. Haleluya. Nukuvuga ngo nahantu yari yarageze atera inambo kuko rugero rugezo rwa mbere twavuze n'urugezo rwa mbere rw'abana bakiri bato kuko umuntu yakuriye mu byaha afise condamnation ni vyiza ko agera ku rugezo yizera ko ari umwana w'Imana atarubanza niko yatanguye iki gice avuga abami Kristo na rubanza ariko mugabo harundi rugezo rwo rwa maturité cyangwa rwo gukura Imana itwiteze ko kugira ngo tuzane impact bw'Imana nukugira ngo dushobore guhabwa ubwiza bwa Kristo ngo nahantu tugera tubabazanwa nawe none ko bazanwa na Kristo bisigura iki bisigura ngo nahantu tugera ibimuragishinga bikaba bituragishinga ibimunezereza bikabitunezereza ibyo adakunda ntitubikunda ibyo adashingira intaye ntitubishingira intaye ibiriko biramuriza uyu munsi natwe bikaturiza aho rero ni imiryango itangura kuguruka tukaronka access ku bwiza bwiwe. Haleluya. Murabona abantu b'Imana muri ko madukurikirana aha kwisi abantu bose barafise ama preoccupation cyangwa imitwaro ibiba hanze ibintu bashaka gushikako. Umunyeshuri ariko ariga yifuza kumenya mwishuri agatera imbere, uriko radandaza yifuza yuko udandaza gwiye rutera imbere, umurimyi agiye kurima yifuza ko ivyo yakora arima bigwira, umuntu akora akazi yifuza ko akazi ariko arakora aronka promotion agatera imbere, umuntu agiye kudandaza yifuza ko atera imbere akagira amamangazini menshi. Ivyo ni ibintu abizera n'abatizera bose barabisangiye. Ariko ugiye kuraba rero Imana irikira bitanga cyangwa ikiraha umugisha muri ubwo buryo abantu ntabwo itandukanya abizera n'abatizera. Hari umuntu twako turaganira ndamubwira nti mu bisanzwe inka y'umurozi n'inka y'umukozi w'Imana zose ziravyara. Imana ntigwanya inka ngo nuko ari y'umurozi. Umurozi cyangwa umukozi w'ikibi umusuma cyangwa umunyabyaha yubatse inzu Imana ntikizana inkuba ngo yikubite ngo nuko atizera. Oya turazibamwo ugasanga ni inzu z'abantu batizera bona kubwira batijya modoka ni y'umurozi mugabo iragenda igakora business ikazana amafaranga bisigura ngo mu nyonga z'Imana ibi bintu iyi standard yo ngaha kwisi siyo Imana ikashia ko importance kuko iha imvura abeza nababi. Mugihe rero ubuzima bwacu bw'abana b'Imana ubutumwa bwiza tubukurikirana cyangwa tuburondera kugira ngo turonke ibi isi iri kwirakurikirana aho tuba turagera ku rugezo rwo gushobora kugaragaza ubwiza bwa Kristo. Haleluya. Imana dufashe cyane kuko ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo budukura muri standard cyangwa budukura ku rugezo abise ko barakorerako rukatuzana ahantu preoccupation cyangwa imitima yacu itegerezwa kuba imitima inyotewe kubona ubwami bw'Imana bugira gute bugaragara izina rya Yesu yishigwa hejuru. Haleluya. Turabona abantu bose Imana ashaka gukoresha ivy'ubuhizi baba ari abantu bemeye guheba vyose kugira ngo bimatanye n'ico kise ko ararondera. Urabona Bibiliya ikatubwira kuba babahize mu kwizera iravuga ku mugabo witwa Mose ngo yari yarakuriye ku kirimba kandi yari afite isezerano ryo gucika samuragwa ubwami bwa Egiputa. Ariko birivuga ngo sinzi ingene yashoye kubihishurirwa ni gitangaza. Birivuga ngo yahisemwo gucokoranwa na Kristo ngo gusumba ibihimbaro vy'ivyaha vyahehe vyo muri Egiputa. Turabona rero Mose amaze gufata iyo decision yo gucokanwa na Kristo ni kuvuga ngo kwimatanya n'inyungu z'ubwami bw'Imana. Agarutse muri Egiputa ntiyarakiri wa wundi yari umuntu abwira amazi agaterana inzira agacika mu mazi, yari umuntu ashobora kubwira igitandara kikagira gute kikazana amazi, yari umuntu ashobora kuvuga igihugu cya Egiputa kigafuka amacyose imbere y'izina ry'Uhoraho. Haleluya. Imana ikayarondera abantu yambika ubwiza yambika inkomezi mugabo si babandi bakiriko bariruka inyuma yibi isi ifise yibi isi ishobora kuronka. Haleluya. Igihe Yesu yaza yasanze abantu bafite amafaranga, yasanze amazu yarahari, amamodoka yarahari, ibintu ibi byose bigaragara bishobora kwerekana umuntu ngo yateye imbere cyangwa aguwe neza byari bihari. Ariko icyatumye apfa Bibiri cyavuga ngo icyatumye apfa ngo kwari kugira ngo apfire bose hanyuma abariho bose babeho batakinezereza ariko ngo banezereza uwabakunze akabigura. Haleluya. Iyo rero umuntu ageze kuri urwo rugezo rwo kutabaho ngo yinezereze agomba kubaho ngo anezereze abakunze akamwigura, niho rero niwo muryango wugurura gushobora kwerita cyangwa gushobora kuba umuraganwa w'ubwiza bwa Kristo. Niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Haleluya. Ngomba kurangiza umwanya wanje fisiye nongera gutera intege ngo kuba uri umwana w'Imana ni vyiza cyane. Kuba uri umwana w'Imana ni ikintu cy'umugisha. Kuba ufise témoignage mu mutima wawe ni ikintu cy'umugisha. Ariko nagadaguye ngo kuri urwo rugezo ntibishoboka yuko dushobora kugaragaza icyo Imana twitezeko cyangwa gutanga icyo Imana igomba ko dutanga mu gihe tutaratera intambuko ngo ibitunezereza cyangwa ibituriza ibituryohera bise n'ibiryohera Kristo, ibitubabaza bise n'ibibabaza Kristo.
ibindi ko ndavuga si byagezwe ndacari mu buntu haleluya ndi mu buntu siko ndakubwira ngo hari ibintu ukwiye gukora cyangwa ngo ubuntu bw'Imana cyangwa ngo ubwiza bwa Kristo urabugura ndiko ndagusigura iki kintu Paulo avuze ngo dushobora kuraganwa nawe ubwiza mu gihe tubabazanywa nawe ndiko ndakubwira ngo umaze kuba muri Kristo ugomba gutera intambuko kugeza kuri urwo rugeza Yesu izi ntambuko zose yaziciyemo uravye ukubatizwa kwiwe gihe yabatizwa akibatizwa na Yohana ngo hagijwe rimubwira ntiryabwiye abantu bose birivuga ngo ryabwiye Yesu ngo uri umwana wanje nkunda akagira gute akampimbara nikuvuga ngo gwari rugezo gwa témoignage nawe yarakeneye témoignage yentereye ko ari umwana w'Imana ariko uravye ahandi nibaza ko ni mu Matayo igice ca 17 ahantu yaratangwe gutangura kuduga mu gikorwa cy'Imana ku by'ukuri Bibiliya ntiyavuze ngo uri umwana nkunda akampimbara Bibiliya ivuga ngo ijwi ryaraje ngo ribwira abantu bari ngaho ngo nguyu cette fois-ci ntabwo ari témoignage kuri we ahubwo ni témoignage ku bandi bantu nguyu umwana wanje nkunda akampimbara cyo gihe ngo Petero Yakobo na Yohana bacabona ubwiza budasanzwe birashoboka cyane yuko utanguye kuduga ahantu Imana ikubona ko ufatanije nake kuko ubwo rugezo Yesu yarageze ko gwari rugezo ntiyararyamye abantu b'Imana yari yaduze igisozi gusenga nikuvuga ngo preoccupation ziyo ntizari zikiri mu bintu bajya abagabo bari bisinziririye bari baryamye ariko wewe yiko arasenga birashoboka kugera ahantu wewe ibiguhimbara bigacika ivy'Imana ukiri ku rugezo birashoboka ko no kwigisha nkubera umugisha w'Imana hakubwira ko Imana igukunda mugabo mu gihe ugishobora kumara amasaha 3 imbere ya televiziyo uri kuraraba football hanyuma hagera ko usenga Imana iminota 30 kikakubera ikintu kirenze cyane aho nturagera urugezo umviriza umbabare cyane akubwira aho nturagera ku rugezo Imana uvuga ngo nguyu ni mu murabe nguyu mwana wanje nkunda kampimbara kuko kugira ngo expose igushira ahantu hamagara makungu ngo nguyu mu murabe mu mwitege mu solution nuko ubugeza ahantu ivy'Imana bikika preoccupation ariwo ntumbero y'ubuzima bwawe no kubaho haleluya ngiyango icyo nashoboye kuvuga mwacyumvise icyo nashatse kuvuga muri iri jambo mwacyumvise ndakubwira ngo hari ikintu Imana ikwitezeko ntigomba kuba juste umuntu w'umukizwa cyangwa yizera amajambo aryoshe nkaya aguma atembera hirya no hino mu mashenge no mu bikorane ariko agomba kuba umuntu atera intambuko akagera ku kubabazanya na Kristo kugira ngo mushobore gusangira ubwiza Imana ikwambika inkomezi ikwambika ubwiza hanyuma ubwami bwayo bugaragare reka ndangirize ngaha ndakubwira ngo urumugisha fata ingingo kubikwerekeye uzobera umugisha amahanga murakoze cyane